je ndasabye sivyo abantu muzi yuko mutegura ama event ma mannequin sivyo ndabisabye niho hamagare gusaba mannequin muri casting sivyo muhamagare muri casting umutore hama tegura na seminaire abamanke bacu bama bariko bararira abamanke bacu bafise turacafise mindset y'icepa cyane gose urumva nababwiye ko abamanke bacu je sindutsinya kubivuga kandi benshi je tugendana barabizi na banaye babwiye urumva turaba mu ngara. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, mugoye neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Mnezero kuri micro. Ndi kumwe na na Rugeri Nyange, Laurent Dicla. Kandi aho zangana abantu batari barizi iryo zina Dic. Ndi proud y'iryo zina cyane gose. Ya vrai. Gose. Niryo zina rya mbere ryanje. Niba uri proud kubera kutaba Mr. Sutema wi present uko wamugira Nyange. Nyange? Kuri bireba. Zanya. Ari tukera papa warabimbwiye cyake. Ndazabwiye igituma Nyange like imunda ni presence kuri Nyange kora Rugeri Nyange ni nini ya cyane. No kuvuga abantu birabagora gufata Rugeri Nyange. Cyane cyane abazungu. Na Nyange rirabagora umva cyane bimbwa Rugeri Nyange ni runiniya ni kizina kinini. Ngabo ni kizina mu Burundi utamuvuga Rugeri Nyange. Wa ni kumvuga? None rega ce que ni tuza kwi presenter ku mano yacu. Ahubwo abantu benshi batuze ku maprene ni Dic. No uri kumbaza ni kweke none tu presenter kuri Laura. Kubera kibazo tu presenter kuri Laura. Ko abantu benshi bamenyereye Dic. Okay. Dic urashaka kundamukiriza abantu banje none. Ndabaramukije abakunzi ba BI. Nitwa Dic la nkuko mwabyumvise. Yego. Mannequin international. Ako ni bakugashira. None ndeke kugashira ngo gute. None ngahanyu utaba uyufise yo titre none wibaze yuko mba nagutumiye ngo tuze gukorana ikiganiro. Abone mikoya ndo Mannequin international. No, kubera ufise ikintu umaze gukora mu nyene genre gituma dushobora kuza kugwamagara tukaganira. Okay, nitwa Dic la. Ndo Mannequin international nko yabivuze. Professionnel. Professionnel nako nyene urumva tutekeza kongerako. Donc araba Mannequin international batari professionnel. Bana ahubwo bari kuvuga ara mannequin batari professionnel. Baba meze gute? Ouais, mannequin batari professionnel. Baba meze gute none? Ba professionnel basi gukora ikintu nyene professionnel. Urumva ikintu cyose kagifata nk'akazi. Urumva bana like kugifata nk'umukino umuntu wese afata ikintu cyose nk'umukino nabari professionnel. Ariko hari umuntu abikora wewe yibaza ko ari karabikora professionnellement ariko ubundi umuntu abiravye ugasanga akavuga ko bitari professionnel. Niba gikorana nk'akazi akagifata nk'akazi kiri professional. Ngabo ni atagikora nk'akazi none woke basi wewe ni umuprofessionnel. Okay oui none kwera akazi ka ugafata nk'akazi mvuga na mannequin nuko nimba yifata nka joke sakazi urumva ngabo nimba gafata nk'akazi ni professionnel zine. Okay nk'akarorero none gatika umuntu afata bon nka mannequin uyifata nka joke abameze gute uyifata nka profession abameze gute. Arabana ndashobora kuvyuka nkuno munsi. Sivyo ndashobora kuvyuka nkuno munsi gatavuga ko ndi umanke. Urumva. Hata namuratambuka atari murakira. Nyene atabiko gufise. Nyene navyutse. Nyene navuye koga mu maso ngacanira mu kiyo nganavuga ko ndi umanke. Urumva. None nkwe no professionnel. Nyene. Kwera bikora umanke mu kiyo. Ko. Wowe professionnel. Oya. Wewe ukora ibikorwa birivugira like ibikorwa bine byo bikorekana ko uri professionnel. Like kuvuga international nawe ni kuba wara like ni kuba peut-être umaze gutambukira ku ma stage manini cyangwa kuba waragiye hanze warasohotse kubera ico kintu nyene. Donc utarapfa ngaha mu Burundi ntari professional. Oya, sikuvuze ico navuze. Oya muzara navuze ati professional kuba umuprofessionnel ni gufata ikintu cawe nk'akazi. Kwayikorana umvuga yiko nk'umuntu avyuka urashobora kuvyuka uje mu kiganiro. Acho niki kuzanye wavyutse ko uje mu kiganiro. Kiri professional ni profession yawe kandi kiri gitekerezo ko professional wavyutse uje mu kiganiro gukora. Nani ndashobora kuvyuka. Voilà, nani ndashobora kuvyuka ngiye muri shooting. Urumva mfise akazi ko gukora shooting no munsi. None nkajyanye nk'abantu tutashobora kwa tubize umuntu avuze ngo yavyutse agiye muri shooting ko tuzi ko shooting abantu bashobora kugenda bakayiko nanje nyene jewe ndashaka kuvyuka no musi nkavuga nshaka kugira shooting nkaca ngenda kwifotoza bitandukanye n'ivyo wowe ukora washobora kwifotoza
nkarondera umufotographe swat nkamuha amahera swat nkagirane canke akambwira ati nzogufoto tuzinanye n'umufotographe hama nkamubwira nasi banagishije shooting nanje ubitandukanye n'ivyo wanyu nk'abamanke jewe niko kazi kanje uca ubikoresha gute rero wewe wavyutse ko ushaka kwifotoza urumva mugabo je navyutse ko ngiye kwifotoza kugira ndonka amahera donc ni kuvuga niyo maison ya kurondeye kugira ngo uze bagufotore hanyuma baguha amahera kweli iki look yanje canke kubera nyene babonye yuko barankeneye urumva barankeneye urumva bamamagaye umva nakazi urumva we nagwa example we urashaka kuvugana twavuganye na jewe yuko nza kuza gukora ikiganiro urumva uba waje uje kumwirisha ikiganiro sivyo uba na jewe ndashobora kuza wandondeye wewe kugira iki nze gukora ikiganiro sivyo nundi ashobora kundondera kugira iki nze kuza kugira agufotore uba wewe bijya by'umugenzi wawe nyene kwera ufise nyene peut-être uri mwiza urumva muje amacagaca avuga ati zo fresh ujya kajya nakazi kiyo kugufotora urumva zo fresh neza kugufotora wewe donc uri photogenique hari umuntu avuga ati uri photogenique we isura yawe man irarenze ninagusha kuri status abantu bazoza biruka ko yanagufotoye fresh urumva nuko biratandukanye cyane okay mwabibonye ndiko ndakorana na Dikla sijya mbere dukoranye sijya mbere tumwakiriye sauf ko umunsi wa mbere twakorana ntitwari muri studio uno munsi turi muri studio ubundi munsi twakoreye handa studio nziza merci kandi nibagiye kumubwira araberewe nuko twadugiye Dikla araberewe gusa narinzi ngo waragize akayobe basigake ko kuguma wirabura none sa ndiko ndarondera n'umuntu yoba afise like ikintu yomoganira bure cyane ndondondera bra abandi barondera kugira ngo bagire inzobe nawe urondera kugira wirabure men wazi umwana yirabura avuga gute ubwirabure inzobe barayigura ku botike ntayo ubwura ntayubura naho n'ubwirabure barabugura hari abantu bisiga ibintu bwishuri ko tamavuta hari basigira bwishuri ko udashobora kwisiga amavuta byatari bikagutuma wirabura sana je yambwire ndayaronje canga kuzubugema ni umare nk'indwi yose ugenda kuzuba urabitazoca wirabura oya ugenda kuzuba sana wowe basi dufata par exemple bajya abantu barondera inzobe sivyo urumva bajya abantu barondera inzobe kwera bavuga ati jewe nyene imbaye inzobe no bandi mwiza reka sukuvuga najewe ngaha jewe ko ni ngaha ndibona mu kiyo ko ni imbaye inzobe kwera wanda bibona ni urashaka kuza kwera umeze gutaka kwira mu kiyo kavuga ati isura kweri isura yo bifise inzobe hamwe nonje mugabo urabona nirabuye fresh ko ubona ari fresh kandi nibwo bwaguhaye Namusi nabonye akantu kuri statut ya Facebook umuntu yakoma no pas statut umuntu yakoma kuri Facebook ngo kera ngo mu kirundi ciza ngo umwami ngo mubajije ngo bavuze ngo bashatse kuvuga ko yaragwaye cyane ngo bavuga gute ngo umwami aragwaye fosa none nawe kuri fosa nyine ndabibona n'ukuri iyo nyine ndinabura byamanira neza vugishko reka nkora amarori shoni nabura neza vugishko Tikawe frame oya urubata banubwire reka basitu ego nukuri kwimana wirabura neza bandanya okay umbwira uheruka gusohoka igihugu twarakubonye wasohotse wari wasohotse mu biki ugiye Londres bon nibatse ko ari uheruka ari mu kwakangaye mbega igihe uheruka kugenda ko kutavyibuka none urashaka kuvyibagira kandi arakazi wowe mu voyage menshi nukuri ningira mu voyage menshi arabitse warankurikirana nabizi urumva katubibabwire n'abantu badukurikirana uko urambaza ngo uherukayo ryari uheruka kugenda ryari ubu ngoye n'ukuri kubera iki none basi reka avant ko dushika mu bindi kubera iki yugiye uza warirabuye sana gusumba ukubura ngaha mu Burundi Burundi araka fresher bigenda gute kugira uzusa kuriya ko nza swag mfise bon uzufise fresher mugabo wirabura sana uza wirabura sana rero wowe uvuga uti uri hariya n'amavuta wisi oya vuga ati peut-être nijya mbeho ndibaza nijya mbeho jenga peut-être mbeho iranyirabutse mugabo ndakunda nukuri kw'Imana ndakunda ruguru je yoba byo nkunde no baruguru nukuri jewe mvuye ruguru tika tukonera zoza kumara indwi yose nukuri kw'Imana byo nanjye jewe mvuye ruguru jewe ndatandukanye n'abandi mvuye ruguru je nza neza cyane gose kandi
urumva cause jewe ijya kwima manager irankunda fo urumva mvuye ruguru abo jenza asa neza kurusha abandi bagiye ruguru bazasa nabi we rero ko rusa naje mvuye ruguru ashobora kuvuga ati uvuye muri Amerika uhora wira noneho ruduka ruguru he henshi muri maze kudugana henshi siko tugitega ko ndabizi ko atanu mufise inshuti byatari uruduka ugiye guciringa ndabaze kuduga ingozi makamba mukaya nuzi kudugana henshi aho muri aho hose umaze kugenda aho umaze gukunda ko siniye ni henshi mbwa gutse jenda mu rumonge mind hakunda me the fresh mukamurumonge ntiyakanye igitega me the fresh igitega me the fresh biratandukanye none injo kimwe nko ngaho bon mu rumonge harashushe sana no kubera gusa hari hegeranye na Tanganyika tu mwana ndaryumva byumva giye muri Miss murabyumva ma okay dikra buri wagiye Londres mu bikirero bon je mvanga Miss yose vanga Miss yose ndani yakati urumva kama nikino niko nsanzwe nkora urumva na London nari ngiye nyene gukora akazi nyene kama nikino cause nyene nari ndafise yo ama agence urumva dukorana urumva mvanga mu Burundi ngiye gukora akazi okay mwagiye mu biki hari igihe tukubona igihe wagenda mu Faransa canke ibiki marango watamkiye Prada marango wagiye muri ibi ubu nawe wari wagiye mu biki exactement London nagiye London mvuye Italy cause nari mfite ama fashion show urumva and then rero Italy cangenda Italy ngiye gukora ama fashion show mugabo canja London naho ngiye gukora ikintu bitwa magazine urumva magazine rero itandukanye nayo ma fashion yando uhora ukora ndazi biratandukanye magazine yatandukanye magazine nka shooting rero bashira mu bitabo urumva like na brand ba bitabo byinshi bifise ama brand menshi ama brand abafise ibitabo urumva nk'ubunye nkawogiye nko muri brand kanaka usanga peut-être komeza ibitabo handitse ko nkabo nka par exemple Valentino handitse ko Segna urumva like ukacugitora umva aba hari amafoto mu mannequin batandukanye mu magazine donc babashira mu bitabo like ni nka promotion okay none dikra mu bisanzwe bo bunguka iki ko gufata umumannequin ukamukura muri Afrika ukamutwara Londres ukamutwara muri Italy cyangwa bo ayo ma brand nayo yunguka gute yunguka iki bunguka iki donc bagukura ngaha ni nico nyene ni fashion week ni Paris fashion week ubugiye novuga gute na ma evenement urumva evenement bajya bategura ama evenement barunguka urumva na ma evenement abantu baza kugira na ma evenement nyumva na ma brand abashaka kugira iki kwerekana impuzu zabo ama collection yabo urumva bisigura yuko araza kugutuma ko wewe peut-être babo ni nguku nyene no ngaho mu Burundi biraba baragira ama casting na hari nyene baragira ama casting urumva ende numva baraza kugutora cyangwa nibagutora we nk'ubu baramaze kugutora baramaze gutanora okay mbwira none baramaze kugutora cyangwa baramaze n'ingari bamaze yose baragutora ni nk'ama casting ni meshi mani umva ni bya bindi wowe urashobora kuvanga ni take nyine nakubwiye men uvukugiye ku kazi sibyo okay par exemple urashobora kuza gukora akazi umuntu mategeko kuza gukora ikiganiro nazi urumva wavuye muhira yo gukora ikiganiro kandi biteguye urumva nkuko twebwe turava muhira tugiye muri casting badutore mugabo nushavura cause ubuzi yuko twese twarabitahuye je ndabitahura 100% kuko ndabitahura mvuga ati iyi saison sigwanje ciki iyi brand no munsi ni yashimye kandi uco bibaza ngo tuvaye oya ucugenda bazoguhamagara kandi batagutoye nagira bashaka ko we bazoguhamagara mu yindi casting mu yindi saison none nk'icyo mu yindi saison nico kinyene nakubwiye chaque saison ibifisa amanike bakoresha ubu ufite brand ubu maze kugenda nka kabiri cyangwa gatatu kasibona ayo ma saison sina nimwe bagutoye nishobora gutebukirwa no mugabo basi nkabo bimaze gushikira basi udebukirwa gute uya no shaka kudebukirwa je ico mundira ama agence bon sinzi nka yandi sebwe hari ama agence yacu arakubwira ati iyi saison sigwa urumva mugabo ejo ijyani gwawe urashobora gutaha par exemple muri janvier ukoze ugasanga ugagiye muri casting gusa ugatata show ni mukoze mugabo ukacugaruka gukubita nka show nka 10 urumva biba byagukunda urumva ni navuga gute je maravuga ko na chance y'abantu kwe urumva show genda hari anye n'utogwe urumva mugabo nushavure urumva kuko ejo n'umunsi wawe peut-être undi munsi bitakunze no munsi ejo namavuga patience ni ufunguruzo rw'ahantu henshi like
je namvuga no muri mannequin kuba patient discipline nigo rufunguro discipline muri mannequin uvuga bari nka discipline cyambaye muri mannequin discipline ku mubiri wawe man ko mubiri wawe ni bakurondera uwo mubiri mwana ni cyakini nka jenga nciye ngira inzobe bizabiheze nk'ubunye byose mu gatondo umuntu nk'ubu kagenda kugura amavuta n'amavuta wisiga uyagurira ngaha canke murafise ahandi hantu muza murayagurira kugira ngo ntuzohava usanga nk'ubu wovyuka undi munsi ugasanga wagize nk'ubu imagine uvyose ugasanga ufise amabuto menshi ku mubiri oya none nshatse kukubaza genre ugumanye ugoroko banyene ntanzo bugize mugabo uragize amabuto menshi ku mubiri vyoca bigenda gute kukigoye kukiragoye bacha kukuramo none ko basa kukuronde none wowe ufise amabuto menshi uraza mu kigani none dufate nk'ubuye no ngwaye reka basi ndakubaze imagine yuko navyutse nagwaye canke petitse muri uyu oya nagwaye amazi ncameba gukora ndakora uyu utegereza gukora none nawe ndakupajije akabaruro gasanzwe hariho urabona ibihere n'ibiteguzo baraguha umwanya wo gukira ntushobora kugenda mu show usibihere mu maso none ibyo nibiki baraguha umwanya wo gukira none ko hari abantu usanga bafite ibihere bidahera rero bidahera ubuzanye look shasha mannequin nikuri for sure mannequin nikuri mannequin je namvuga iri crazy urumva ndakubwije ukuri urashobora kuba ufise aba mannequin twese cyose akantu dutandukanye nkaho akutandukanye ko nabandi nakahe sinzi nako ndamenya muri je nako nakonzi mugabo mvuga ati mannequin wese afise ikintu atandukanye ko n'ubundi so kuba twirabura twese mugabo Tosho genda ajya muri brand bakagutora wewe mugabo je ni bana uri kubera iki ujya mu designer yabonye ati ujya anya rusikino arasakana nakunze kuri ujya anya nkubu rero barashaka kuba ufise ibihere bagaca bakunda guruhere fo guruhere gwawe ugaca no gutora nukuri mani si blague nukuri si blague ma ugaca usanga bagakunze kwera ico gihere ico kintu gitoya okay urashobora kuba ufise peut-être urashobora kuba ufise babyita gute kajya kana urubibi babyita gute genre ikibibi urumva kajya kana gusa ko ngaho ugatubwira shooting bakaca baguscoutinga ngaho nyene kwera iki akaboro gusa kwera urafise akantu kari ko ngaho ko he kumba kari yuzi umuzogenda haje anye azovuga ati ijya muzu yabene nakije kiboro genre kiraberanye n'ikibibi Haka. Mannequin nukuri mannequin iri crazy urumva je nama mvuga je sishobora kugenda muri casting nukuri je sishobora kugenda muri casting ngo bareke kunora ngo censhavura wapi ahubwo je ngo mana mvuga ati donc kuguma watretena umubiri wawe kugira ngo umubiri wari kuravuga discipline ni d'abord kugira discipline ku mubiri donc ura watretena umubiri sivyo hanyuma uhejeje kwatretena umubiri kugira ngo ugire discipline isabwa mu mannequin nayo bari kuba wewe nyene nukuvuga wewe kuba je nyene kuba unique mu kintu ukora urumva hawe basaka unique anakavuge ohenshira ukavuga kero ujya shabibona oya sishaka kavuga genre ugazoce agakoresha nawe ni agakoresha creativity ufise no tugira kandi kiwa par exemple kanda guha exemple ndashobora kuza kwifotoza n'undi muntu w'umannequin sivyo ugaje mu photographe akankunda cyane kurusha ujya wundi kubera yabonye amapose yabonye twenda kubita pose zakaja akaruga ati petara sa abikura urumva yabonye ubundi twazaranye sivyo man twese turatandukanye je twaje je shoshoje namye nzi kwifotoza kuba kera urabizi kakaburo kagucya je natugorora wewe abandi batucurika natugorora gucya tukamera uku tikoshaka tuzoshiremo za foto zazinde ukira kapeti nyene zazinde tuzoshiremo tubiraho zeko zitanga nzozihe Patrick azishiremo je uravyibuka neza yuko abantu bose bavuga ampetana zwifotoza je tigeze ubwenge kugira kaburo kagucya nagorora intoki abantu nibararikaga oro mama mugabo nakubwiye umva ndashaka kuza hamwe n'undi mumanke tuje kwifotoza yaturondeye twese yadukunze yabonye iki mugabo ndashaka kuza muri studio je nshitse muri studio nakwereka ibintu bisarama ugacuza n'ibintu bishaje cyo nyine nakubwiye kugenda muri brand ukagu muri timide kerekana yuko utagiwe shiku sarema ntamwe gutamba mu bata yuzima
nibyo biza gutuma babikunda kijya nyene baza ko igipeti kiri sharp cyangwa gutanga amarobo atana kimwe uzimana uje amapiano cyangwa uje mu kiyo urumva utambe nakubwiye baguhaye impuzu hohorera mani ryoherwa kwera kuri iyo muzu nyene ikindi kintu ntigeze mbaza baho mugabo ntoyejeje kumbwira kintu ca discipline no kuvuga biherengaho nyene okay avant ko duka kuri ico kintu nama niyumvira impuzu murambona mutambukana ziri mu pepi zaha none sicyo barazambara handi hantu hagiye umenga ibintu nibijipo ubona ntibigira forme none biba bisigura 21e siècle ukabona umuntu yambaye ikintu gicuramye kigizene biba ari ibintu je me suis toujours demandé ico kibazo nkavuga umuntu muse nzokiba impuzu wambara muri 2017 nzambara bon turiko turagaruka mu ma model ya kera ndiko ndaraba usanze naje ndakubwiye je kera nambaye ikintu kindepfuye nabwo ati ndasaze canke ndasunda wowe ikobusana nje nambaye ni kinini mugabo gatoya none ni buchkopa oya sikubera muri buchkopa nyene kanu nyene kiwanje urumva nambaye ishati nini mugabo kera umbonye nambaye ishati nini yavuga ati uyu harasaze iwabo nibazi ico cy'umutaye urumva cyo cyose urumva ni yatokuriramwo byaro bari voilà ibyo batubwira kera iyi papa yamuguriye kubera ntiyazokuriramo urumva mugabo ubunye ni wambona ngaho mwibarabara nambaye igihuzu kinini kandi kiranuka urumva kwambara ubwo ni kuri jana namaze gufata mu mutwe kwambara ni ngaha ni mu mutwe Jean bivana wowe uzi kwambara ni wewe tu none wenyine ndakwambikana negate wenyine totomo ufise mugabo ufise umuntu ugurira ko impuzu wa wundi nyene yamarumba yego nyene ni kujya nyene urafise umuntu oya just ngurira impuzu ku muntu oya umuntu yambara ni nagura impuzu ku muntu kubera ikintu ugurira impuzu ku muntu uragenda urazunguruka hose kugira usore ikintu ciza kubera ndashaka kugenda no musi wawe kwa ufise impuzu nziza nuga nyene ugumana babandi nyene urumva umuntu yambara nagurira impuzu ku muntu n'abantu badandaza impuzu like bazi ico cyo kwambara ivyo bintu barabizi ko udashaka ko barakubwira ati no musi navyo mfise wa igenda kuruye okay two wari kurambwira rero discipline yindi isabwa kuba navuga gute kuba donc wavuze ko entretenir umubiri wawe kuba wewe nyene hama no kugira patience nakubwiye ko patience ni muri discipline mu manje urumva ko nakubwiye urashobora kwihebura navuga gute urashobora kubona no munsi harabamo n'amajalousie y'uburofu je ndayita amajalousie y'uburofu urumva no munsi ndabonye loga wacu hari yanye ko atambuke brand nini urumva ama brand ni angana ko imagine ko nk'ubu urabona wowe umaze gusohoka kenshi ugenda gutambukira yandi ma brand n'ibiki hari abandi bantu peut-être batararonka opportunity urabonye umupeti ngahanye nawe araduze nyene donc araguciye kwagumaza gutambukira abandi wewe nawe ntukiri basi ntukiri à la page ntukiri muri vya bindi nyene ntukiguma usohoka kwako nyene est-ce ntivyo gutera jalousie zino oya reka oya basi vuguti navyo gacire gacire none ntibyoshoboka nawe ndakubajije wari kuravuga iby'amajaluzi umuntu reka jaluzi iri mu mitima genre turayiremano ni ikintu ni kwifuza ikindi kintu umuntu ukavuga uti none basi uzorabe nk'abana baba ba mbere mu ishuri canke ba kabiri iyo abaye uwa gatatu canke wa kane kandi afise place mbi ariko arumva nyene umenga nyene mu mutima wewe hari akantu katagenda neza kugira jaluzi ni positive no kuvuga kora cyane ubyo nawe umurushe upana ukora cyane kugira umugire kora cyane nawe umurushe kora ijya nzira yaciyemo niyo wari waciyemo na raba rero ushihindura raba ikintu caje kirakubuza kubandanya urumva kirakubuza kubandanya je namamvuga like kwicarana je umuntu kenshi nicana n'abantu banduta nukuri umuntu nicana n'abantu banduta like bajya abantu banduta bajya anye usanga uri Macron web verbe ya Macronize uyumva turevuga nabwiye ati kwicarana n'umuntu akuruta urumva ujya mu akuruta araza kugira ibintu byinshi araza kuvuga ibintu byinshi araza gutahura urumva kwicarana n'umuntu afite mindset iri hose apana iri cheap urumva iyi mindset niniya urumva donc ugiye urishana n'aba bantu like simvuga kwicarana n'umuntu afite mindset iri hasi nakubwiye wicaranye n'abasoma babiri uri wa gatatu sibyo wicaranye n'aba boss babiri uri wa gatatu sibyo nibyo wicaye na boss babiri w'uru wa gatatu sibyo nico nyene donc icana n'umuntu uzi yuko muza kumara iminota 5 muza ko mvuga abakobwa par exemple
urumva byo kumara iminota 5 musa muko muvuga ibindi urumva like bya bindi nyene by'abajene like ngaha urumva canke bahandi urumva donc cyane n'umuntu nyene uzi yuko araza kukungura ubwenge donc ni nyene kandi akubwira ati ya jalousie iri positive urumva tegeza kuraba uraraba ubwo n'ibyo yamaze kunshaka ko yagiye muga nkora iki kugira ngo nanje so kandi nanje ngaruke kandi like no ko je na jalousie yo kugira yo muri negativity ngo ariho nyene jalousie ndamwicishe apfe cyangwa nkora iki inye umumarke ndamugonge biriho nyene se jalousie negative n'umumarke ngana mugonge kujya kugura guciga atamugisha amaguru urumva kujya kugura kandi nkubonye utegeza kwigasha nja numva ya kwa entretenir umubiri nk'ubu ntegeza kwirinda kana kariko kose koshora kugirira nabi kugira ngo umubiri wawe nisho nyene je yuko nzi yuko je kenshi nzi yuko mfise kugenda gukora urumva ndagabanya amavaye vya ndagabanya zivaye vya ndazigabanya cyane uranambura kenshi nisuka kandi kundonga okay zivaye vya zo muri vie mukuru wacu okay dikra turamaze kubona hari ama event menshi dekarategurwa ngaha mu Burundi twarabonye Buja Fashion Week Tanganyika Fashion Week ubu hagira bon turuka kubona casting ya Grand Fashion Week nibaza ko ariyo intoze wewe kweke tutako ava ko ndakwaza icyo kibazo twarabonye imvururu nyinshi mu bintu by'abamanikera papase ngo mara ngo habaye ibi bakoresheje amasura y'abandi n'ibiki bijya byari bikinone bo siza kwivuga ko cyane byo kubera ko ko tashaka kubivuga ko kanini yakandura umumanike nawe donc ibintu byari byabaye je nabibonye mu bandi bon kumubona ikintu mu bandi ama nawe like ukagira icyo bivuze ko like je nabibonye mu bandi nabibonye kuri statue y'umugenzi umumanike and then ndabibonye ndamubaza ati wowe nyene ranzi ikintu kinini ya igitesto kinini ndamubaza ati ibi nibiki no atunugikiri kyodio mariati umanira abaye ibintu bya gutyo onyera abaye ibintu byabaye mugati nyene ibintu biri in professional kabisa mugabo mvuga ati ni tujije tutagira iki tutarabumviriza je sambira ati je sinari kwandika ibi inye nabajije atunugikiri indi audio yundi muntu murumva then mvuga ati ibintu byandi birakomeye sivyo like bafashe bakoresha amasura y'abandi bantu muri casting bari kwatumiramo abamanike b'abarundi donc bakoresha amasura y'aba étranger muri casting ko abana n'aba étranger baba star oya yo bava basi bakazana Arton Mason akazana yiji abandi aho nyene ni wovuga ko azi yarandenje yarandenganye urumva barafite igituma bamukoresheje urumva ngabo je navuga ati barafite igituma babikoresheje sivyo barafite igituma babikoresheje je twaranavuganye nabo nibambariye sinje ngo deep inside igituma babigize urumva mugabo je baragerageje musigurira iki mugabo nyene yashusho bayigumijeko mugabo casting yako atumira ko abarundi urumva mugabo ndabona n'abamanike bacu bakabivuga ko and then bakavuga ati ntituzogenda ntuzogira iki mugabo nico bujijwe ko tubona mu casting muri casting baragiye none we kuri wowe none bagiye none bagize nabi ko bagiye canke wowe ubona bari kuca babigenza gute nk'umumanike nkabo kugira ngo ivyo bintu basi peut-être niba byari bibi byense urumva wowe ubona ko byari bibi ko bakoresheje amantu zenye amasura y'abandi ego okay niba none barabikoresheje hama ukabona abarundi bavyidoza ariko bagiye biba bisigura iki kuri wewe jenga jewe kugenda si bibi mugabo nimba warateye induru kugenda byari kuba byiza mubajije igituma bana bikoze none niba barabajije na nibigeze yobatse uri sipiri none nibigeze donc wowe uvuga kugenda si bibi jewe kugenda vraiment si bibi ifoko tubongera agasente nukuri ko Imana ndanabashigikiye cyane sinigeze nange mu manika genda nukuri naje bandonde nari kugenda mugabo nari kugenda mugabo nari kuvayo mbajije ati why mwaduhamagaye ega nabandama mvuga tubuze umuntu atuvugira none we kutabavugira nzi kwavuze none baratwumvise none uvuze ngo buze umuntu abavugira none wibaza ndaje ko ndakubwira tubuze umuntu aseruka umutimbayi umutimbayi mu bwenge avuga ati umva c'est vrai naje
mugabo dushaka kumenya igituma mwabikoze sivyo gituma mwashize ko yandi masura kuvuga twe turi perfect nuko dutsa mannequin beza no turi perfect donc kweki none mwagiye gukoresha yandi masura kandi twebwe sare duhari muzigeze munaturondera mugabo muje guturondera ubu urumva mugabo nyene bagiye bakora casting bigeze bibabaza kandi rero ndababwiza ukuri bakuru banje kwe mwaragiye murabikora si bibi nimuzonatangare ejo babisubiriye kandi navyo bazosubira wowe urabitse none wase wowe uyumvira ko ikosa ryanje abo bantu borganiza ama evenement est-ce que baba babizi ko ikintu kinini yaca kuko urazi ko hari abavuga ko bataba banari ndagwa ama example ninja deep inside ndagwa ama example gogo usikora nga sivyo wewe hosohoka affiche sivyo yanditse ko peut-être ikindi kintu watazamenye kandi ari wabiteguye hana biteguye urumva ntegeza ko bimeye bitegezo kumenya n'igituma vyabaye okay jewe ndakubwire barandondeye ndagenda narayibabaje jewe narayibabajije nje ndumutimbayi wanyiga ndindaje je nukuri nega navuze je mannequin no mu Burundi tutayigwanira na namwe nukuri na namwe turagera okay none kweka tutakubona mu madefile Jean uri uragira ngaho kweri ko taratambukira mu Burundi niba ushaka kuyigwanira kubera ko taratambukira mu Burundi yago yambwira gendo kitubwiye no musi tukimenya nabandi peut-être bashobora kuba bavyemeye bagende under management under management nakubwiye je ndi professionnel je mannequin sinavyutse ngo ndabaye mannequin je ndi professionnel umva jewe ni bunkeneye uvugana na management ndondera mvugana na management ndende management murumvikana aradanga mu mannequin wiwe cyane gose mwumvikanye sivyo mugabo araza kuraba eske ikintu kaza gusubiza mu mannequin wanje inyuma cyangwa kiramutwara imbere urumva jewe sinkora kugira ngo umustar oya reka kwikina umustar cyari dikla nazo kuba umustar je ndondera iki je ndongera kaga sente muti nico nyene kandi nakubwiye Shokintu nyene tukitwishe twebwe amanike mu Burundi dushaka kuba abastar sivyo dushaka kuba abastar dushaka kugira navuga gutse jewe ejo ndonke jewe par exemple je ndashaka umanike arashaka kundondera akantelefona akambwira ati ni sawa yego ngo jewe ngo niso gutya na gutya ngo je ngo ndashaka umanike ndashaka kubaza eske ushaka umanike ufise none numbere rya ro ngo je ndashaka umanike mugabo nzocinja hanze none nkuyo onye sivyo nkuyo onye akubwiye ati cyo kintu ngo je ngo ndubumanike ntumva ko afise vision ngo yo kuja hanze nyene ubumanike kugira uje hanze twese twagiye hanze twese tuja hanze hasoringa kwanza hasozo ngabo bane zemere kuri iryo zuba bane adikurumba rero nabajyanye two turabona ngaha mu Burundi nkujya musi twagenda muri casting da fois passé ya Grand Fashion Week twaratumiwe twaragiye dimwa twarabibonye harabana injojo nakubwiye kandi ni beza beza harimo barebare harimo bagufi harimo iki eske none bijya anye biba byemewe dimwa genre nkawe kuri wewe ubona mugacanke casting no kugira nyene bashozise barabe nyene bashozise nakubwiye hari abantu nyene baza muri casting bavyutse kwera agakuku cyinshi mbere mugenzi wanje yagiye muri casting ikananje ngende urumva udafise ico aho ushaka kugera urumva uzovyuka wabonye declare ugatuvuga ati nguje shaka kumera nka declare none ko umuntu uri mu idole voilà nico nyene uri gukora kugira umene nka declare ari karakora nyene none nuko ahereye handi hasi handi Jean Nico niko ndakubwira niya patience niko ndakubwira ngo uri gukora kugira umene nka declare hasolinga kwanza kugira ushika hageze urumva manje for sure jewe abantu benshi barakunda kuvuga ngo byansanze ahondi muzoka mwavuze ko ni fresh mugabo natembereye kuzuba barakunda kubivuga benshi ko byagusanze aho je aro nk'umuntu ashaka kunyandikira akambwira ngo peti ngo wene wiboneye iki ngo byagusanze ngo ahuri sinda kwishura for sure sinda kwishura nyene gusa ndabona aho mindset yawe ihagaze ngavuga ati okay we sawa nawe bizogusanga ahuri none tsira ni we ari ibintu okay wari kintu gusanga ahuri nawe kizo gusanga aho ude icara upoweshe kigusanga aho uri tubirara wapi twarakoze bro okay basi rero basi ngibi bintu basubona ari kiye kintu bohindura ni kiye kintu cyo hinduka ni kiye kugira ngo basi wowe ari kuravuga kugira mannequin itere imbere bahindura iki genre yo ngaho mu Burundi bien sûr de ma part
cyane kwita reka nsabe ndasabye abantu muzi yuko cyangwa kanze kubivugana oya bivuge ni sawa kavuga ubunyene je ndasabye sivyo abantu muzi yuko mutegura ama evenement ma mannequin sivyo ndabisabye niho hamagara gusaba mannequin muri casting sivyo muhamagare muri casting umutore hama tegura na seminaire mubigishe man amaseminaire y'abamama wala mubigishe ndasabye umva mwe muraduhamagara mu casting mugaca mudutumira kandi muri show nta kindi kintu na kimwe cabaye tukazo tuza mu repetition je zinyiza mu repetition ndasabye mutumira muri casting azu umutore hama mutumira muri seminaire bon wo mu gihe organize evenement ububizi ubuzi cyo peut-être mannequin navyonzi sivyo mugabo mutumire umwicarike birasanzwe unajya mu mannequin watoye azoreka kuza muri seminaire ya wapi nazoreka kuza ategerezwa kuza ko aravuga ati nzokora show tu vois donc bisigura yuko ndenda ibasabye nama nabisabye cyane kandi je nama nasabye abantu like abantu badukuriye cyane donc abantu nuko ngende umwana cyane muri mannequin urumva kandi umwana asenga muri mannequin mu mutwe kubera iki nagendanye n'abantu benshi bankuriye bafise ngaha bamwe bambwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya urumva mugabo rero donc abo bantu nabo ni muri mwebwe nyene none bizova he bizova muri navuze bizova organiza ama evenement cyane cyusanga kenshi arabo ngaha mu Burundi peut-être babikunda babayemo kuva kera bari honse ariko abantu mwamaze gutambuka mufite ayo management ibiki why batoza ngo bategura ikintu evenement basi niba izo ngaha mu Burundi batazishima kuko lega namuntu umwe okay nacho basi urumva ivyo byose bagenda barako duteranye n'ababosi bacu yes sinabateranije moi je te montre kurumva baridoga iki si wowe nyene ushobora kuba ndabibona ko muganda bazikubona n'abandi bamanike bagasanga hari ibintu bariko baridoga why none kubera iki none agategura akagira correction tukavuga correction yiki iyo wowe mugerero mugewe wirashije mu kintu wowe uzi yuko ico kintu cawe kiri perfect sivyo kandi kizoba perfect na kimwe kibari perfect uzi yuko ico kintu cawe peut-être kizoha isisa 70% sivyo 70% n'umwana mushorose 70% ebana bayakoze sivyo nico ndiko ndakubwira donc wewe kora nawo mamanike bawe mungu ubucuti sivyo apana bakubone muri casting bazoca kandi bakubone muri show sivyo bakubone muri casting nakubwiye nimba show izoba ryari okay kubera iki umuntu ko ategura show sivyo yorganiza conference de presse hari conference de presse man korama okay ayuramo no yizamo nk'abazibazo sinumwe ngari toga nandi nizamo nk'abazibazo for sure no yizamo je nk'abazibazo okay nukuri kubera abo manke bacu bamwe bariko bararira reka tuzote kuri kiganiro mu murazanga mukababesha mwari utamze mwaragiye hanze mugaca mubesha abantu bari ngaha mu Burundi ngo ibintu byemere jabana mu manke nukuri kwimana na mu manke numwe ndabuza ukora vra nukuri na manke je namanda babwira tabwo maze mukora n'inguvu sivyo mugabo ibikorwa byanyu vyivugire par exemple nakubwiye yuko barabizi je namanaye babwiye imisi yose amanke bacu bafise turacafise mindset y'icep cyane gose rom nababwiye ko amanke bacu je sindutsinya kubivuga kandi benshi je tugendana barabizi namanaye babwiye rom turabamungara turabasanimo dushaka kuririmba nka Fizzo turabamungara donc umungara basi ni navuga ngo sinzi ngeno gisigura mwabo dushaka kwibona siba je no musi nakoza agashutingi ka fresh nahejeje mungana nagutabuye nakwishe nakwishe acandikira amapaje ati bro aba rero je acandikira amapaje oya nyene acagira iki acaja kuri Brenda on the map acaja kuri base top acaja kuri akeza.net zande urumva ati maze mayibona je nahejeje mugabo bigenza gute none icaramo wewe wakoze agashuting icara postinga reka ndakura posting wawe wowe nimba yabonye yuko shooting yawe iri ifite creation urumva okay none niba yayibonye ukaba ataba followers ataba followers ufise bahatari Instagram azingana yiruka gashaka Instagram iriruka fo
Instagram iriruka je ndashobora kubona ifoto yawe sindayiliking sitagukurikirana mugabo nkavuga ati nkacenga screenshot kubera iki okay je par exemple je ndashobora guha exemple isanzwe sivyo jewe nta sukuyemera canke sukugira iki jewe barabizi bose je bama bambwira ngo mama ngo je ngo ndi umwana wa Keza ngo ndi iki parce que Keza ngo iramposta ngo iragira iki ni kuri kibanda nayishimira cyane je n'abantu banje fo sivyo mugabo ibikorwa byanje birabaderanje barabizi nukuri barabizi jewe iyo maze peut-être iyo baze nk'imisi barambaza petit yangu uri mu biki uri mu biki donc kubera iki kuko kudaruse kuduha bishasha uri mu biki kubera iki ibikorwa byanje byarakuderangije utegereza rero kucuguma umba ubaza donc rero nabandi bakuru dukorwa tubanye n'abandi nukuri cisho no bahanura nukuri kora shooting isara urumva hama wicarire tu wewe ni banakubaza ati eske umaze gukora iki twereke no tuwerekana nukuri Burundi no ndoma pungirya an sivyo aba petero baragenda bakandikira du poste tugiri none bune igupostinze dushaka peut-être tuba turi ko turondera peut-être abakobwa je sais pas urumva ni ce soir ko kubera nyene igupostinze uraronka aba follow benshi urumva urabaronka kwe bashabaza gufollowinga naho ugavuga ati fresh mugabo nzikirukira aba followers je natangiye ufite aba followers nka 90 kombi urumva sinigeze ndondera umufollow n'umusi n'umwe sinigeze nkora kugira ngo ndonga aba followers benshi sinigeze nzende nyine ndikunda kubwira akazi kawe karivugira urumva akazi kawe koko karagira je sinigeze nkora kugira ngo mboneke kuri social media cyangwa ngo mboneke heje ndakubwiye akazi kanje nikorera hama nkirongera agasent maze kuronga agasent ni fresh aho mba naheje nese sindukora yuko passion yacu iturihe tu vois urumva donc ni gukora nyene kugira tuboneke ku social media ça va mugabo nyene aho nyene uboneke kuri social media ufise ikintu mu mufuko ufise 10 balles mu mufuko Bruno ndo mapo ya posting buganda ufise 10 balles mu mufuko ni fresh ni bon nuzo compostinga nindu ugacumona vya bindi nyene nukuri bazobona mwimbara muko magenda n'amaguru bazoja mukiye wa mustare wacu urumva kwereka wiyerekanye ko uri umustar reka gufakinga life ba wewe je nturo abantu no bahanura warovye rero wewe nuguri je kintu bahanura vraiment ni kuba twebwe nyene umaze gutangura ibi bya mannequin gushika ugeze ni kiye kintu kimaze guhinduka lifestyle yawe yahindutse gute mu mutwe narakuze fo nukuri je narakuze cyane je ivyumviro byanje ari abantu benshi bamaze kuba bamenyekana abagiranye bafite akafaranga canke kiniki abahuse urumva n'abamannequin bo urabyumva twahora tubibona mu mafilme canke ibiki ariko nta mu Burundi ngahanze abantu basigaye baca bagendana n'abantu bakwajije ibintu vya mapolisi canke ugasanga musigaye mugendana n'abamami n'abaki n'abamama bagize nti wowe nawe usanga bagora karagufasha kubera ikikofa none ntabyo kubiba biriho nabyanje biratekenze ko seno wowe nkawo ubona ari bya fresh canke wovuga uti nabo kwantretena mu mubiri wawe bya vrai mu wantretena muri burya buryo kandi bwabo bamere oya ni jewe gusa tu jewe nakubwiye abo bantu bagendana nabo abo bamere bagendana nabo bantu peut-être je ndashobora gukurikira gogo nzifise ico ndikunda kuronderako atarukundo rurimwo me nzi yuko urama 100 urama 200 none si fresh namwe mwarabaye nyene urumva ko kera none twahora twumva ko ivyo bikora abantu baca bavuga ngo naba basinuka guteka mana yanjye ndanda nkoresha terme ntashaka gukoresha ukurikira umuntu kubera amafaranga urumva hari hagati y'umuntu bakoresha none nawe niko musikaye n'abahungu niko basikaye baca bitwa sinzi ingene babita gusa ndetse ngene babita wowe kwemera kuzati ni wamuhirikira nzoza ndagwa nka 200milles kuri rendez-vous tubonanye cyane iki kuvuga nawe Arek kuzana ama 200milles tubonanye nyene urumva none mubonanye none hari byagusabirimo none hari byagusabirimo gastikra mubonanye urataha kwabure araguheza amera yuko acugendo ejo nakubwiye ko ndabikora
none sivyo twaga turavuga nta narimwe baraguproposa none sho gusesuza nganje gose ngashari reka rero bisigura yuko hari igihe bashobora kugurondera mukavyemera bon navyonzi sikatwe hariho umuntu atishura ikintu ugasanga twe turihaye inyishu okay muyi okay nakibazo ziko twibyo byose nakubwiye kweza wavuze yuko hari abantu barondera baja mu mannequin canke kibarondera abakobwa canke we nawe uri muri bon we nawe kuva none utanga kuja muri binye hari abayongereye hari abakurondera kandi gasibi gusa nyene kwiyongera nico n'ikindi cyese bona je kurondera aya Jesi nigenda ni mannequin naje kurondera umukobwa oya waje kubera akazi mugabo urumva ko muri umuntu amenyekana urumva bon Jean yaba yaramenyekanye gusumba kijya gihe ntabaraza none Jean nyene kuza canke nawe birakorohera kuja kurondera gufrapa abantu oya mnyuza ngonde kandi canja ku karubanda rega canja muri public ugiye kubarondera oya kugenda basi ngukiye kubona tiwa nza gucyo on ubunyu uvuga ati iwa umujama yaje kumdondera ugatubwira mugenzi wawe akabwira undi mugenzi wiwe umva donc biragutuma birakaza tiwa urumva utegerezwa kwireserva utegerezwa kuba nakubwiye kuba wewe lifestyle yiwawe man ukaba wewe ureke gufakinga life ya ninacho kintu no hanura abantu benshi gufakinga life si byiza kubera nakubwiye ubazo kubona nga turazo kubona muri ville nehe gutya kuri rya zuba nababwiye azoza mukiyo abantu bubu ni bagitinya mukiyo ati uragenda n'amaguru birashika none birateye isoni none niba uvuga ko atari ugufakinga life kubera ko uwo faking life ugasanga n'utwo dufaranga dukuri kuraronka ushaka kudufatamo amataxi kandi atari office par exemple nk'aba ngo naco nyene gufata bus si bibi rero sindavyanga gufata bus si bibi kuko n'undi ufata bus uro mugabo nakubwiye kuri bantu nyene bakubonye mu ubustare sivyo wovuga ati kubera wowe igize umustar hanze ko ikintu n'abastare benshi bafata amametro bafata amatra ko tamera yo gufata ama libero bafise wapi uzobona goye ivuko n'ubuzima bwo ngabugora kubukugore man kwera ivuko kuyibikira je nane mu manager wanje nakunda kumbwira ati none est-ce que ufashe taxi sivyo wari ufite bus ya 600 yangahe sivyo ufashe taxi ejo uzobaho gute sivyo fata taxi uzineza yuko ejo ayandi uzoba office nuko canke ufatiki kwa gufaking ubuzima ni faking ntugende ngaha anye kwera gogo ni mwiza araza kumbona urumva ngiriki oyareka kukasanga kuri ba wewe gogo wazoza tuzedera abantu dikrike kandi ntitwoyeze tuzi ibintu byinshi nubashaka kukubaza mugabo dusa nzoguhamagara ndi kumwe n'abantu organize ama evenement n'ibiki hanyuma umuntu bya vrai no kuri nzo barondera kandi vuba ikiganiro reka tuzobanza kwitaba kwera turashaka yuko mannequin yacu iba nini turaza tuhamagara mu mannequin wo hanze baze gutambuka nga wewe mu mannequin wo hanze none ari umujama wawe babarundi umurundi no hanze usanga mannequin abagenzi banje benshi ko oya uwo muri close cyane ninde bo hanze bo mu murundi ni RV naro benshi babakobwa babakira haro benshi kora abahungu hari aturi baki bongo menga turi banga turi nka batatu gutyo babarundi turi hariya mwakoze kutwumviriza nibaze yuko ibintu Dicra yavuze harimo ibyo mwashimye harimo n'ibyo mutashimye amakommentaire tuzayarabe ngahe hanyuma muzotubwire bazava kubabaza bazokuba aya ndende umwana mwitaka nze mumbabazi nani nzonabishura amakommentaire umuntu wese ashaka kumanka azoga niki commentaire tuzonamwishura tuzonamubwira ingene ategerezwa gukora tuzomwishura kandi umuntu wese ashaka kumanka azokumviza ikiganiro navuze n'ibintu byinshi kandi ibintu byinshi by'impanuro twokora umuntu kenshi duhura ndamubwira ibi bintu cause nico kintu gituma nigo rufunguruzo abe patient bagire discipline bareke kubaba mu ngara mota discipline zo mu ngara n'ubivuze so wabivuze mu ngara apana bareke kwa mazo nibiki turi nishizemo ego mureke kubaba mu ngara tube patient hama dukora ivyo dutegerezwa amana ejo gugazuma magara bose ne biryoshe ejo gugaragwa magara nagashumugara kusinza
kwege none mutugara ko none wumva utaburi kurigira umumungara ni black kari fresh numva aguhamagaye ubonye urabona ati ndiko ndakora ifuko Ifuko man. makuru ubona ibintu byagutyo on reka tugeregeze ngaha niko bavuga turangirize duherahereze reka turangirize ngaha anye kwaswe kuvuga ibintu byinshi ndashometswe ndavuga ibintu byinshi useki imana nahawe ngaruka kuvyo navuze uguma uvuga kandi uguma wirabura bandugu bapendwa mwakoze cyane twifuriza abakristu indwi nyeranda nziza na pasika nziza abamizurima amafungo meza hanyuma muzotumire abamizurima kuri pasika kugira ngo nawe ntibazobatumire kwirayida sibyo none bagenzi banje murabizi kizotumira ni fresh mwakoze kutwumviriza dikra merci beaucoup shadikra hama nizere yuko nubundi uticaye tuzokubona nanje ninabona yuko atakintu kikinderange nyene tuzokuma tubazi biranderange tuzosubira umukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu